Ndabaramukije mwese bakunzi b'ibiganiro vyacu, muhawe ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Ivyo tugiye kubayagira muri kino kiganiro ni ibidasanzwe, bifise n'akamaro ku muntu uwo ari we wese, waba muto waba mukuru, eka uko uri kose iki kiganiro kirakwerekeye. Ubwo rero ndagutumirira kumviriza ikiganiro cose no kugisangiza abandi. Ndasaba ngo numara kumviriza uhite ukora igikorwa co gusangiza abandi iki kiganiro. Mu kiganiro cacu rero ngiye kubabwira impamvu y'ukubaho k'umuntu. Ngiye kukubwira impamvu wewe warabayeho kw'isi, impamvu jewe narabayeho, impamvu wewe uriho, impamvu jewe ndiho. Kubaho k'umuntu si igihamana, si n'ivy'ubusabusa, ariko ni ivy'igiciro kinini cane. Hari impamvu idasanzwe yatumye Imana yemera yuko umuntu nkawe bishoboka akabaho kw'isi. Impamvu wabayeho kw'isi ni nyinshi cane, ariko zimwe zimwe muri izo mpamvu nizo ngiye kukubwira. Ndizera nyuma y'ikiganiro uraza gusubira kugira iciyumviro c'aho ubuzima bwawe bwerekeza, wigirire icizere ubugira kandi umenye kandi n'ico gukora none ubu. Impamvu ya mbere rero yatumye wewe ubaho kw'isi ni ukugira ngo ugire uruhara mu buzima bw'isi. Hari ibikorwa biri imbere yawe bikuraba wewe nyene ubwawe ku gatwe k'iwawe utegerezwa gukora. Ivyo ukubikora kwawe gutuma isi yubakika, igihugu cubakika, eka ndetse n'umuryango wubakika. Ivyo bikorwa rero Imana yagushizeho kugira ngo wewe nyene abe ari wewe ubikora, atari wewe nta wundi, kuko buri muntu wese afise ivyo ajejwe. Kubikora kwawe rero bituma abandi buzurizwa, bigatuma ivyo jewe nakoze n'ivyo wewe wakoze bija hamwe bikubaka ikintu kizima. Bigaca bituma rero umuryango ugira aho uhagaze, igihugu kigira aho gihagaze, eka ndetse n'isi yose ikagira aho ihagaze kubw'ibikorwa vya jewe na wewe. Imana yagushizeho kugira ngo ugire uruhara mu buzima bw'isi. Impamvu igira kabiri y'ukubaho kwawe ni ukugira ngo ube umutabazi w'abandi. Birashoboka ubuzima bwawe bikaba bisa nkaho butoroshe cane, ariko hariho benshi bari inyuma yawe bakeneye ubufasha bwawe, ivyabo bikomeye cane gusumba ivyawe. Abo Imana yagushizeho kugira ngo ubabere umuntu w'ikimazi, kugira ngo ugire ico ubafashije. Abo baguhanze amaso, barakeneye ico ubafasha. Aho rero ugeza
uko ushoboye fasha abo bantu, kuko Imana yagushizeho ngo ubabere umugisha. Wabayeho kugira ngo ube umutabazi w'abandi. Ikigira gatatu catumye ubaho ku isi ari naco ngiye kurangirizako, ni ukugira ngo nyuma yo kuva kuri iyi si, nyuma yo kubaho kwawe kuri iyi si, uzosige izina. Mu gihe utazoba ukiriho, izina ryawe ntirize ryibagiranwe, ariko uzosige icerekana yuko wigeze kubaho ku isi. Ukubaho kwawe ni umugambi w'Imana. Imana yagushizeho kubw'impamvu nyinshi. Yaguhaye impano, iguha ubwenge kugira ngo ubikoreshe ubone kuzosiga ibyiza aho waciye naho vyoba bike. Mu ijambo ry'Imana Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 10 niho havuga ngo, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Hari ibikorwa Imana yateguye kera mbere yo kukurema utarabaho, kugira ngo wewe numara kubaho ivyo bikorwa uzobikore. Imana yakuremeye ibikorwa utegerezwa gukora, kandi ngo ni ibikorwa vyiza. Ico gikorwa cose ubona yuko ari iciwawe, kiri ku gatwe kiwawe, ico nyene nico Imana yagushize imbere kugira ngo wewe nyene ubwawe ugikore. Kandi niwagikora uzoba ukoze ikintu kidasanzwe, bizotuma abandi buzurizwa mu bikorwa vyabo. Ariko nutagikora uzoba uriko urasiga ikinogo, bizotuma abandi muri kumwe bananirwa, kubera yuko ivyo wewe wategerezwa gukora utakoze, bica bija mu ruhande rwabo bikabananiza. Rero washiriweho gukora ibikorwa vyiza Imana yateguye kera ngo ubigenderemwo. Wewe wari kumwe natwe muri kino kiganiro. Imana igushoboze gukora ibikorwa vyiza utiziganya. Ushishikare kunezererwa ibiganiro vyacu. Umwami Yesu aguhezagire.